Barundikazi rwaruka namwe inshuti z'Uburundi, Banyekongo, Batanzania, muzi ko twese turi bamwe uretse imbibe zashizeho n'abakava amahanga. Mwese ndabaramukije amahoro y'Imana, ndabifuriza umunsi mukuru mwiza aho twizihiza umunsi w'iyerekanwa rya Yesu mw'isi, naho hariho abatubeshe babivye ikinyoma bakavuga yuko ari ivuka rya Yesu, kuko Yesu ntiyavutse, yamyeho, yahozeho mu vyaremwe byose, nta kitaremwe nawe, nkuko tubibona muri Yohana mu gice ca mbere. Ibintu byose biri ku isi mu kuremwa Yesu niho yari yarabiremye. Murumva rero ko Imana itovuka. Nagira ngo mbonereho akaryo ko kubabwira ko janye n'ivy'ijambo ry'Imana byabayeho cane imbere yuko Yesu yerekana mw'isi, kandi hamye hariho abahanuzi b'Imana. Ariko kuri uyu munsi uri hejuru aho twizihiza iryo yerekanwa rya Yesu mw'isi, nagira ndababwire ko uwitwa Yesaya yari yarabihanuye, abihanura kera atari Yesu atari yerekana mw'isi, nkuko tubibona muri Yesaya igice c'9 umurongo wa 6 n'umurongo w'7. Haravuga ngo, kuko umwana tuvukiye duha umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, azokwitwa igitangaza, umujanama, Imana y'ubushobozi, Data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. Ukugwira k'ubutware bwiwe n'amahoro ntibizogira iherezo ku ngoma ya Dawidi no ku bwami bwiwe, bibukomeze bibushigikize guca imanza zibereye no kugororoka, uhereye none ugashitsa ibihe byose. Umwete w'Uhoraho nyen'ingabo uzoshitsa ivyo, Imana nishimwe. Yesaya rero yeretswe ivyo, ahanura ivy'umwana w'umuhungu azovuka kuba incungu y'isi. Bishatse kuvuga iki mu majambo makeya? Nuko Imana iri mu muntu wa mbere. Narababwiye mu gitabo nanditse ndababwira yuko aho Imana yaremeye umuntu wa mbere ari aho uno munsi bita mu Burundi bwa Nyaburunga. Aho rero Bibiliya irahavuga neza, ikavuga ku mugezi Imana ahiba yaremeye umuntu wa mbere. Ibyo rero bibaye habayeho kugarariza k'umwana w'umuntu Adamu na Eva. Baracumuye, bacumuye, Imana ibirukana mu itongo rya Edeni, bigigwayo. Igihugu ca Kushi Imana yari yabashizemo cyo Burundi bw'uno munsi, baca bagenda muri Ethiopia, baciye bashika nabo bahita Kushi. Aho rero niho umwana w'umuntu yarondokeye, aragwira, arasagarara. Aranagomba kubabwira yuko Yesu kwiyerekana mw'isi akaza gucungura abantu nuko byavuye ku bugarariji, kwanka kumvira Imana no kugendana n'Imana. Habayeho rero kugarariza kurungano rwagiye rukurikirana. Hanyuma kuri Nowa, murazi mwese inkuru za Nowa. Nowa yumvira Imana, hanyuma abantu bagarariza Imana, yigira umugambi wo kubarimbura bose ngo bamareho. Ariko Nowa we Imana iramushima, ndetse n'uruvyaro rwiwe imutegeka kubaza ubwato. Arabaza ubwato, nibwo bwahungiyemo yashizemo ibikoko byose nk'uko Imana yamubwiye, n'umuryango wiwe, maze babaho haboneka kurokoka. Uyu munsi abantu bose baturiye isi, baba mu isi yose, ni urukurikirane bwo kubaho rwa kabiri, cyo bakora generation ya kabiri y'abantu, kubera yuko abambere bahitanywe n'umwuzure w'igihe ca Nowa. Icyo gihe rero abantu barabayeho, bamwe bumvira Imana ariko kandi batera kuyigarariza, nkuko rero mubona uyu munsi bayigarariza niko vyamye. Hageze igihe
imana ibona yuko ikwiye gusubira kurimbura abantu bo mu isi, ariko Yesu aza kugira ngo aducungure. Imana imurungika gucungura abantu mu isi kubw'urukundo Imana ibakunda. Kuko uravye muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 16 ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi nibwo rwatumye itanga umwana wayo kinege kugira ngo abamwizera bose ntibaze bapfe rubi, ahubwo baronke ubugingo buhoraho. Ni iki Imana yakoze mu kurungika Yesu. Yesaya rero arabihanura, avuga ubutware, avuga gukomera kuzova muri uwo mwana yavuga ko atuvukiye mu myaka myinshi amajana, abariho benshi bapfuye batabonye Yesu. Igihe cyarageze, Yesu abaho, aza gucungura abantu, avuka nk'umuntu aciye mu nkume Mariya. Mariya yarakuwe na Yosefu aho kumureka abana nawe, kandi Imana ikwiza umugambi ivyo yari yariyemeje gukora kugira ngo icungure umuntu aho gusubira kumurimbura kuko yari yabikoze kuri Nowa. Uyu munsi rero turashima Imana ko tuhimbaza uwo munsi w'iyerekanwa rya Yesu mu isi. Ntiyavutse kuko ni Imana, yarariho mu vyaremwe nta kitaremwe nawe, ahubwo twotangura kwiyumvira ni gute ubundi dukwiye kwamamaza inkuru ya Yesu, tukagendana nawe, tukamwumvira kugira ngo nyabona n'uyu munsi ashobore gucungura isi. Uyu munsi rero ugeze abantu benshi bari mu ngorane mu gihugu cyonye cya Kongo, abantu bariko barico mu bwoko bw'abatutsi nk'uko Tshisekedi yabivuze. Ni ukuvuga ko uyu munsi twizihiza ukwerekanwa kwa Yesu mu isi, ukugeze abantu bari mu bibazo, bari mu ngorane zidasanzwe, abandi bari mu marira. Uyu munsi kandi ugeze abanyagihugu benshi bishwe n'inzara, batagira icyo kurya kubera ubukene mu gihugu cy'u Burundi. Nagira ngo menyeshe abarundi ko atamvura idahita, nubwo bivyo biriko biraba gutyo, Imana izobacira inzira kugira ngo ibatabare, kuko irabakunda, ibafitiye imigabo myiza. Ariko ndabwira abasenga kugira ngo basenge, kuko ibibazo vyovyo ntibibuze. Nibasenga Imana ntizobura kubatabara, kandi naho batosenga Imana ntizobura gutabara Burundi n'abarundi. Uyu munsi isi yugarijwe n'ikinyoma, yugarijwe n'ububeshi butagira uko bungana. Umunsi w'itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 hariho umunsi mukuru w'izuba mu Burayi. Rero Uburayi bwageze kwemera Yesu nk'umwana w'Imana, bafise uwo munsi mukuru ubaho bahimbaza ari benshi. Hanyuma baca bahitamo ko uwo munsi bo bita ivuka rya Yesu ko bugusha kuri iyo tariki, kugira ngo vyorohe ko abantu bazokwisanga bahimbaza ivyo vy'iminsi mikuru y'ibigirwamana, bongera banahimbaza no munsi mukuru uwo bitirira Imana w'ivuka rya Yesu ko bavyita. Ivyo rero ntitwobandanya tubibamwo gutyo, kuko Yesu navuze ko atavutse, yari yerekanye mu bantu aciye mu nkumi Mariya, kuko ivyaremwe byose nta kitaremwe nawe. Ico ni cambere. Ca kabiri nuko Bikira Mariya yari umuntu nk'abandi, ariko Imana iramutoranya. Uwo rero Imana yatoranije nta muntu akwiye kutamwubaha, kuko kuva kera Imana yaratoranya, n'uyu munsi iracatoranya. Nivyo mbwira abantu, nimba Imana itoranije umuntu mu bantu benshi, ntibiba kenshi. Iyo bibaye twagomba kuvyubaha tukavyubahiriza. Rero Noeli yatanguye mu mwaka wa 354 inyuma y'iyerekanwa rya Yesu mu isi, bayihimbaza nk'umunsi mukuru w'ivuka rya Yesu. None twokwemera kuguma muri ico kinyoma, canke twovuga uko ibintu bimeze abantu bakamenya ukuri? Yesu ntiyavutse, Yesu yari yerekanye. Yego yerekanye mu buryo bwo kuvuka, ariko uvuze ko yavutse, abandi nabo baca babona ko ariho yavutse, kandi atari byo, ariho yarimye ahubwo ibintu byose ndetse no muntu muri rusange. Nkavuga rero yuko abantu twari dukwiye kugwanya ikinyoma nikiri muri ibi by'ijambo ry'Imana, nkuko nama ndiko ndababwira. Bibiliya imaze guhindurwa inshuro zibiri, kandi izo zose arabagiriki bayihinduye ku nyungu zabo, Abaromani bayihinduye ku nyungu zabo. Dushaka kubandanya tugira muri ico kinyoma. Bibiliya ko yahinduwe, Imana ikaba
itaravuga ngo ihinduke, ibishatse izoyihindura, tube turarindiriye. Ariko nagenda babwire ko mu myaka 20 iza Imana imaze guhishura ko hazobaho umuntu ku isi azohindura ivyiyumviro bitandukanye bijanye n'imyemerere, abantu bakizera Imana by'ukuri. Atari uyu munsi usanga abantu twarabeshe tukaba muri ico kinyoma twakigenderamwo nkaho mengo no kuri kandi atakuri kurimo. Ivyo rero abakiri bato babirindire, bazoyibonesha amaso, kuko uyu munsi uko isi bagomba kwitwara nuko banyuranya n'ubushake bw'Imana. Kugomba kw'Imana barakwanka, bakazana kugomba kwabo kuvuye kuri Satani. Ni inzira zibiri, ariko y'Imana turazi ko izotsinda. Rero nkuko ijambo ry'Imana rivuga muri Yohana 14 umurongo wa 6, uyu yatuvukiye, bigishwa ariko baramubaza bati natwe ntituzi uwo uri we. Yesu yarabasubije ngo, Yesu aramubwira ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kuri data ntamujanye. Muri Yohana 14 umurongo wa 6 haravuga ngo Yesu aramubwira ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kuri data ntamujanye. Yesu yo niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Ukeneye ubugingo, ukeneye inzira ija mu ijuru, ukeneye kumvira Imana no kwizera Yesu, ibindi byose nubusa. Rero nkababwira ngo uyu munsi duhimbaza, ntiduhimbaze nkuko bamwe bavuga ko ari ivuka rya Yesu, ntitunawuhimbaze twibuka isabukuru gusa yo kwiyerekana kwa Yesu mwisi. Tuhimbaze twitegura ukuza kwiwe, kuko mu byakozwe n'intumwa mu gice cyawo ca mbere yaravuze ngo uko mubonye nduga niko nzogaruka. Bivuze ko Yesu yari yekanye mu isi biciye mu buryo bwo kuvuka, hanyuma abana n'abantu akora ibitangaza babona, hanyuma ikindi gihe avanwa mu isi aja mu ijuru, naho nyine abantu babona. Uyu munsi rero imyaka irenga 2000 ijambo ry'Imana uko barizanye bica abantu banse kumva ibyo bavuga. Ibi bintu tubihagurukire tubigwanye. Mwarayimwumvise ko papa yatangaje ko abana basangiye ibitsina boronka umuhezagiro. Ibi navyo byari byarahanuwe. Uwitwa Nostradamus yarabivuze, avuga n'izina ry'umupapa azobitangaza. Niko byagenze, niba bitangaje. Ico nagenda babwire mu gikurikirane muzokibona. Hagiye kubaho ibibazo bikomeye mu ishengero rya Eklezia Katolika. Ivyo bibazo bizoba biri ku migabane itandukanye. Ibi bizovyara iki? Bizovyara ko umupapa azokurikira cyangwa abapapa bagiye gukurikira Francisco bashobora kuzoba ari umukardinale wo muri Afrika cyangwa muri Aziya. Ahubwo wewe unyumvirize, witegure ibihe bidasanzwe bene ivyo bijanye n'ivyiyobokamana, kuko nibitaraza bizoza, n'ivyo utarabona uzobibona, bipfe kuba byarahanuwe gusa. Icyo Imana yavuze izogikora. Barundi muhumure mureme. Imana rero ibahezagire, ibarinde kagenda gasuzuguro. Nkuko uno munsi turi ntumwa y'Imana y'ukuri mu Burundi no mu biyaga binini ndetse no ku isi yose, kuko ibintu byinshi byahishijwe tugiye kuguma tubishira habona. Afrika irimwo Abisirayeli imiryango 10, mu miryango 12 y'ubwoko bw'Abisirayeli ya Yakobo. Muri Afrika harimo imiryango 10 y'Abisirayeli, no kuvuga uruvyaro rwa Yakobo. Ibi navyo tuzobishira habona, turabibategurira uko tuzobibabwira neza. Baje muri Afrika mu bice bitandukanye, mu bihe bitandukanye, bivanye n'ubugome n'ububisha bakorerwa muri Kanani no munsi twita Israeli. Rero niyo mpamvu abasenga bizera ko Imana ivuga mu bicishije ku bahanuzi. Imana rero ibahezagire, mugire umunsi mwiza, mugire aho muba mwubahwe. Murakoze.